nashaka kwibutsa abantu ko baradukurikirana tugira umutima wo kwizera Imana n'umuvyeyi. Impamvu ico kintu nama ndaciga ko je narumva ko muri je ntashobora gupfa ndi kumwe na papa. Papa bona ntashobora gupfa. Chaque vacances nasengera abigisha bazonyigisha muri classe suivante. Amaze kunyanyira ndamubwira la fois passée niyo namariye mama twitunganye narigeze kukubwira ikintu ndabona ko kikubabaje ati ntabyo nibuka. Je ndavyibuka ko vyangumye mu mutima. Kubera bakunzi bahori CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira kubakira kuri imboneshakure yanyu mukunda cyane. Imbere yuko tuganira nagira ndababwire ko dufise umutumire, ariko imbere yuko tumwakira nagira ngo tubanze twishire mu biganza by'Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, turaguhimbaza urukundo rwawe n'ineza yawe. Turaguhimbaza kuri Imana itugwanirira intambara tutazi nizo tuzi. Turaguhimbaza kuko uri Imana idutegurira ivyiza uko bukeye nuko bwije. Mana ntidufise amajambo akwiye kugushima, ariko kimwe imitima yacu iragukunda kandi irakunezererewe kuko uri Imana itwitaho muri gato na kanini. Uri Imana igenda itegura imitego itangaje imbere yacu. Uyu munsi rero waduhaye umwana wawe kugira ngo atuganirize ubuzima yaciyemwe mu ntambara yaciyemwe, ariko agenda abona ikiganza cawe. Unyemerere ibiganiro byose tuzo kuganirira aha hantu bize kuba umugisha kubaza kuvyumva. Abari bihevye, abari bihebuye, abari bacitse intege bose bakomezwe n'intahe yiwe. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ego rero turanezerewe cyane kukwakira kuri hori CANAAN TV. Turanezerwa no kwakira abantu, ariko imbere yuko tubaganiriza nagira ngo ubanze widondoro uriwe kugira ngo abakunzi bacu bakumenye, bamenye uwo turiko turaganira wariwe. Urahawe ikaze. Murakoze cyane. Bwa mbere ndaramukije abariko baradukwirikirana, ndabaramukije namwe. Izina ryanje nitwa Kantungeko Francine. Ego murakoze. Ego none Kantungeko Francine ninde, akora iki, arakijijwe, mbega twashaka by'ukuri tukumenye neza Francine, icyo ukora uriwe, ubuzima bwawe banze tubwire uriwe. Kantungeko Francine ndumwigeme. Ego hama ndakijijwe, ndakunda Imana kuko nani yabanje kunkunda. Ego hama mu buzima bwa misi yose novuga gute ndi femme d'affaires. Ego nikorera ivy'iwanje. Ego okay, woba ukora nk'ibiki kugira n'abari ko baradukurikirana nejo hamwe wokenera kuja kuraba ibyo ukora, naho usanga ari ushobora kwifuza ibyo ukora kaca akugenderera akasanga aragiriwe neza. Murakoze. Ego ndashona impuzu kiretse amakostume y'abapapa, ibyisigaye zose ndazishona. Hama turakora amanape dotable, ndakora amanape dotable, amacouvrerie, amakoriye byo kubegwa, amakoriye, amabrasere, amahereni, amadesign atandukanye, ukazana canke tukatora ikirato tukagukorera design ushaka, canke amasakoshi tukagukorera design ushaka. Eko murahawe ikaze. Ubwo nigitangaza mukamukorera amajahe. Ni kuri Avenue de la Gérère numéro 29. Eko manishimwe. Rero turakwakiriye wisange n'abakunzi bacu. Murabona uyu mukobwa tumwita umufasoni niri kuraja. Ego turamwakiriye rero yisange, hama tunagusaba rero ngo utubwire intahe yawe, tubwire ubuzima waciye mu kugira ngo ushike aho ugeze uyu munsi. Kuko turabona yuko umengo urafise ikibazo c'ukuboko, twashaka udushingira intahe tubwire ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Intahe yanje ndakunda kuyivuga.
ndakunda kuyivuga kuko impamvu nkunda kuyivuga nuko hariho intahe nakiriye y'umuntu yafashijwe n'intahe navutse. Amen. Numva umutima wanje uranezerewe. Rero je navutse nk'abandi bana, mfise amaguru n'amaboko, mfise amaparti du corps atandukanye. Hama ndakura ngeze ku myaka 12 ngoma ndayikwize ca ndagira accident y'imodoka aho hejuru ku Nyamutenderi sikure gose. Nari kumwe na papa na mutoya wanje n'abandi bantu mu modoka. Umushoferi twari dufise yari umugabo w'umutante, urumva ni famille yagutse. Hama ariko ni jewe navuyemwo ndagira accident. Bo tumaze kugira accident ukuboko kuraturika, yari dina y'igisoda. Hama canja gufata nanicaye inyuma, canja gufata itwiyo. Ngiye gufata twiyo ya nyamodoka, basi urabona igihe ubaye perturbe nyene hariho ukuntu ushaka gusanga Jean novo nko kwigwanira ngira. Hama cafashe iyo twiyo icingwako ukuboko kuca kurasanzara. Hama sinigeze numva ko mbabaye, ko nababaye gusa abandi bayivamwo baravayo, je gusa ndavayo biranga. Mugabo nunamutse gutya aho ndyamye hejuru y'ikimanga cakure. Mugabo imodoka ikigarukira hejuru ya nyakimanga Jean, hejuru y'ikimanga ntiye umva iyo ibuja gatoya, iyo igigwa gatoya yacikorokerayo. Ariko naho ndashima Imana yarahabaye. Amen. Hama ndaramuye umutwe gutya, numva mfise umutwe munini cyane. Ndaramuye umutwe mbona amaraso menshi, amenyo yapfuyeyo, ndayabona nyene hasi. Hama umugabo ukuboko sinamenye amakuru yako. Nanje nja kuvayo ku mwanda uko baravayo, numva biranse, ndavye ukuboko mbona kwaturitse, akaganza kahindukiye. Ndabwira papa ninkwega ndagakurayo, two twakumena nababwiye twakumena na papa na mutoya wanje n'abandi bantu mu modoka. Hama Imana iranshoboza, gusa ndashima Imana nkigira iyo accident ubwo nyene narumvise muri ubwo buto bwanje, narumvise ko mpindutse mbaye uwundi muntu, ngize uwundi mutima nyene sinzi. Hama barankwega baranshira iruhande y'ibarabara, papa ndamwereka yambaza ati wababayeho mu maso gusa? Ntego. Ukuboko ndakumunyegeza, ndamubaza petit frère, ndamubaza nti ari hehe? Arambera ati ahagararanye hari, yambwira ko ari kumwe n'uwo mu papa. Hama ndamubona ntigendutsa n'umwana, aramuzana. Ca mu nyuma numva nyene nicaye mu maraso menshi, kuko numva nakunyegeje inyuma nikuradenduka. Hama ca ndamubarira aje iruhande yanje aricara, ca ndagutora umva nta yindi shwana ari ngifise. Ca ndamubwira nti uku kuboko kumbohere. Ndabona nyene ko umuvyeyi yabaye tushe, arakuboha. Turagira retour, turagaruka muri hôpital militaire, aho sindibona mu maso. Mugabo ko kuntu muri hôpital militaire uri kuragenda gutya mu kiyo uribona, numva ndagize ubwoba. Entreta uwo petit frère yamambwira ngo umengura igikoko, kuko nyene nari nteye ubwoba. Hama hose ndashima Imana yarahabaye, baca tugirira transfert muri Rwakarede. Muga nkishika hôpital militaire canangura ikizunguzungu cinshi cyane. Hama duse muri Rwakarede, muga entreta nashaka kwibutsa abantu ko baradukurikirana, tugira umutima wo kwizera Imana. Imana n'umuvyeyi. Impamvu ico kintu nama ndaciga ko je narumve ko muri je ntashobora gupfa ndi kumwe na papa. Papa bona ntashobora gupfa. Hama nshitseyo nibuka bankuye impuzu, turi ahantu ntabona ingene hametse, hari ivyuma. Nico naherutse, nibuka ko nimperuka bankuye impuzu. Nsubiye kuvyuka, mvyuka mfise ukuboko kugufi. Muga entreta nibuka ko bambajije ati none, babajije papa ati umwana yabaye nabi, ico naracumvise. Nyene bariko baramuproposa kugukurako.
gusa nari harageze igihe mfise ububabare gushika no mu mano ahantu hose hatababaye nari mfise ububabare. Papa nibuka ko yavuze ati ko yumva ni mu mubaze, sinzi impamvu yabigize, ngiragize ati no bimwemerera yongirira umwiko, sinzi impamvu yaravyiyumviriye. Hama nyene barambaza umuganga ca ndamubaza nti none nibagukura ko sinsubira kubabara, ca mbwira ngo ya nivyo naherutse. Mu nyuma mvyutse nsanga ukuboko basi bwa bubabare bwa buribwe nari mfise umubiri wose ntabwo mfise, mugabo ukuboko ni kugufi, kuratekeye muga ni kugufi. Hama ndakuraba papa ndamubaza ni papa vyagenze gute hahandi babaye bakigukurako, acambara ngo yaye ngo urumva ngo ryama, ndamuna papa mbwiza ukuri kuko donatio naho nari moto je sinkunda umuntu ambesha sinkunda kunda umuntu naho ryoba ifuti wankoreye, mbwiza ukuri muri ayo mafuti nyene. Ndamura papa nta kibazo mbwira bimeze gute, nimbati bomva nta yindishwa yaragifise, ego bagukuyeko. Ca ndasubira ndasinzira, ndaryama ca ndasubira ndasinzira. Aho mu bitaro urumva ko nafise ivyo vyiyumviro ko papa hari ntashobora gupfa. Nico natumirira abantu kwizera Imana. Imana n'umuvyeyi wacu. Simvuze ngo wizeye Imana ntushobora gupfa, hari igihe Imana igutahana mu gihe gikwiye. Ego ariko tugirire confiance Imana. Hama ndagumaho mu bitaro. Imana ihezagira abaganga bamvuye, harimwo umuganga umwe yitwa Marie Joseph Ndayishimiye, ubu n'umudokiteri Ngozi, ndamushimira cyane nawe kuko niwe muntu yatumye nsubira ku ishuri. Bakinkuramwo amaserumu mugaba kivura ibikomere, papa aramubaza ati kubera nibuka ko naguma mbwira papa ko nkeneye kuja gukora ama examen ku ishuri. Umugabo umbuka yakora umwana ntiyandika nivyo vyiyumviro vyiwe nyene. Hama uwo muganga papa baravugana aramubwira ati umwana azokwiga ko akiri muto. Hama papa aramubwira ati ukuryo ukubafu kwiwe ni kigaba, numva basi ntari goshe. Umuganga aramubwira ati ko akiri muto azokwiyadapta nta na kimwe. Mu nyuma turava mu bitaro igihe kitari gito, mugantreta bakinkuramo amashiserumu, uwo muganga cagenda agura agakaye, agura agakaramu, acatora kantike y'umuntu nawe nyene yari yarafashije papa kungwaza. Hama atoya ko gakantike acaranzana ati andika kuva kuri 0 gushika kuri 9, hama uce wandika alphabet zose. Uhejeje kwandika alphabet zose uzoce wandika izo ndirimbo zirimwo ngaho. Alphabet rero truwa na se ce vyarangora kwandika nkasanga nabijanye ububamfu. Agacaza n'umuntu yanyitayeho, n'umuntu naragize umubabaro ko ntasubiye kumubona, mugabo inyuma y'imyaka myinshi ndasubira ndamutora. Ubu rero naranezerewe ko nasanze akihari. Ego hama ndasubira ku ishure, umaze gusubira ku ishure bo entreta sinonova ngo nari bwakizwe, gusa nari mwidini. Novuga ngo sinari bwakizwe kuko sinari nzi ivyo ndimwo, niko nokivuga. Hama mugabo uko kutamenya ivyo ndimwo nukuri Imana yubahwe yarumva isengesho. Nari narasenze ndabwira Imana ni Imana je kwishure muri ubu bumuga bwanje mpuye nabwo, kwishure abigisha utundinde nzorinde mva ku ntebe y'ishuri atamwigisha ndiye umutima. Narigishijwe n'abakijijwe, narigishijwe n'abadakijijwe, narigishijwe n'abatandukanye. Nukuri Imana ibahezagire, nta mwigisha yigeze amaritreta, nta mwigisha yigeze nkura amanota ngo amanote ntiyaheze, nta mwigisha yigeze nkura amanota ngo deyade wayikoze ntiwayimaze, nta mwigisha yigeze ambwira depose muri examen canke muri interrogation ntaraheza. Nukuri Imana ibahezagire. Hama ndabandanya ivyo kwandika buke buke ndabibandanya. Gatoya mugabo ngeze 6e vyarangoye muri konkuru. Muri konkuru vyarangoye, warasanga nifitiye 30 kuko yaba ari vrai ufo na choix multiple.
ibindi nkabibona nkabona ivyo no kwandika muga sindi capable kuvyandika. Hama abigisha vraiment ntibigeze bandambirwa vyantwaye igihe kirekire kugira nsubire basi kweseye kwandika. Hama ndiga maze kuva mu wa gatandatu ndiga 7e hafi yaho nize primaire. Naho nyene abigisha twabanye neza cane, nta mwigisha yigeze amaritreta ngo wowe kutandika we ko bimeze uko n'ukuri Imana ibahezagire cane. Hama ndabandanya ndaja muri interna. No muri interna je chaque vacances nasengera abigisha bazonyigisha muri classe suivante, kuko narabona umenga ntibari capable kubisupport, ariko Imana yarabakoresheje. Ndiga bikunze nkaheza umwaka canke naho muga mu myaka ya mbere niho kenshi vyashika sinda guheza. Je me souviens ko no mu windwi vyanse ko mpeza umwaka kubera iki izuba ryatse byarangora cyane kubera ububabare. Ariko nukuri Imana yagiye ibana nanje. Hama ndiga ndaruha ndaheza humanite. Naho mu kwiga nagenda hura n'ibibazo bitandukanye, nko muri interna harageze igenda avuga ndaje none nzomesura gute, nzogira gute, kuko sinari bwamenye kwimesurira. Ubu ndimesurira ni bon birakunda. Mfise umwanya ndimesurira. Bigenza gute? Ndamesura n'amazi n'isabune nyene n'ukuboko kumwe. Oya n'amaboko yose. Ukatwasha proteze? Oya proteze ndayikura kuko no mugihe mba ndiko ndashona proteze ndayikura. No naruguru muhira ndiko ndarima proteze urarima. Ego ndarima cyane. Hama byarangoye kumesura, abantu baratandukanye. Narashoboye guhura n'umwana adestabiliza abahora bamfasha barabiheba, birangora kubwira abandi bana ngo babihevye. Nashaka kubwira umukuze wanje wenyene yaramesera ibishoboka, aranyigisha no kubrosa ijipo kuko navyo narinzi. Mugabo muhira ndabihora kuko nanka ko baca banshira muri externa, hariho famille hafi. Hama naramubabariye mugabo hari igihe satani yitiza umuntu kugira ngo aguhungabanye. Hama ubuzima burabandanye nyene ndiga ndahetse ishure. Muga nsubiye inyuma gato ibibazo nagiye ndahura navyo, ubumuga bw'iwanje ntaco bwari bumbujije bw'ikirenga. Mugabo entourage usanga ari yigoye. Hamwe urenga jari ikintu ntaramenya, sinzi ko ari kigongwe, sinzi nakutse nakunda umuntu amvuga. Nakutse nakunda umuntu amvuga. Gusa narakunda umuntu anshikira akambaza ati ibi ubikora gute, hasi ro minimum possible. Mugabo ukarengana ukadusanga umuntu ari inzara naka aramukweretse. Urumva jene nubwo cubona nikosa utazokosora, basishira consider nkikosa ubwo bumuga bwa nikosa utazokosora. Hama canke ugacuhura n'umuntu ati bite ni sawa uri wo kwa naka. Ego ngo nahora numva bakuvuga sinari bwakubona. Ico kintu carase kumperamwo, gusumva nta umwene kwivuga nta kosa yarafise. Mugana camba hano none ivyo yaho yumva bamvuga gute, kandi n'umupapa utubaho ukakubaza canke umumama. Canke ukaza ngo ngo uwo mwana ngibiki muhira, kandi nari mfise ukuntu umva mama numuyiretre, kandi mama ntiyarakijijwe. Yarasenga gusa basi sindamuciriye urubanza, yarasenga mugabo basi wa muntu ubona atari ndazi. Hama mama yarumva ko ico muhama urumva we yarafise amajambo yakira hanze, nanje nkagirayo nakira muga ntitubiganire. Hama haje abashitsi muhira, jewe nari nzi ko ari kubaramutsa nkacanja kuryama. Swatse nkaja kuryama, ruguru abana barubaka mu rugo mu kigo, sinzi ko nca mu muryango ngenda inyuma mu kigo cyangwa nkaja mu gitanda nkaryama. Situation nemerewe kuja kuramutsa abantu atari hamwe umwana agumutse. Umuntu wenyine nari nemerewe kuramutsa ari nyokuru gusa. Ego none ninde yakubuza nabavye cyangwa ne utabishaka? Mama niwe yambuza hanini. No mu manza yajana na mutoya wanje. None kubera mama ntigwari urwanko. Urumva ni handi ufise umubabaro w'umwana wawe nakubwiye no muyiretre.
mugabo umva acagira ibindi vyiyumviro vyiwe bifatanye n'amajambo aza kumva kuko nanje hari ayo numva muga nkayamuhisha hama kumva ko kugira asekirize umwana wiwe yomushira ahantu yomunyegeza basi urumva nanje ncankura bimaritreta ko mama anyanka andenganya urumva ntiyambwiye impamvu nanje sindi capable kumubaza kubera ikibi wabikoze hama nyene ndabibamwo uko ndabona nyene ko basi mutoya wanje umenga niwe muntu ahaye agaciro par rapport ya jewe nibuka ko rimwe nigeze kumusaba ahantu tujana aranyankira amaze kunyankira nca ndamubwira la fois passée niyo namariye mama twitunganye narigeze kukubwira ikintu ndabona ko kikubabaje ati ntavyo nibuka je ndavyibuka ko vyangumye mu mutima kubera hari yageze igihe ndiko ndakura mbona impamvu abikora nca ndamubwira ntisha mama ndagutahura ni igituma kandi hari mu bugwaneza urabona Brarudi nitunze ibidaje byinshi izi nzoga zose tunywa n'amafanta n'ibiki byose biva ahantu hamwe muri Brarudi rero iyo ikidaje kandi baba babikunda ni mugi ikidaje gicitse ingoroji baca bagita hagaciro baba bakigihaye mama ntiyatahuye impamvu ndamubwiye uko papa bica biramubabaza wewe kubera yaciye avyumva ko ari papa twaraganira gose nkamubwira umubabaro mfise papa carambwira ati itegure muraza kujana cyabona yasi shaka kumugora mu nyuma papa camba ati ntaco nawe arafise urundi rubanza agiyemo bitegure tujane jo turajana papa yarambereye umugenzi gose cyane mugabo umva mama nawe ndamutahura umubabaro w'umuvyeyi ndamutahura hama ivyo maze kubibamwo ndaruha nyene ndabona ko umva nta buzima ntacu uzovamwo hari abantu benshi bambarira ko ataco nzovamwo mu Kirundi ego mugabo narakivuyemo ndashima Imana nibuka rimwe turi muri sortie je nize kuri lycée Notre Dame de la Sagesse Gitega turi muri sortie twasengeye muri Vivante dusengeye muri Vivante pasteur Imana imuhezagire Imana iramukoresha yigisha ijambo riri muri Yesaya 41 ngo Ethiopia na seba nahevye kubwa ni Yesaya nibuka chapitre namaze imyaka myinshi cyane ntazi nuko riri muri Yesaya twicaye nyene n'abandi bana twajanye ravuga ati uru wanje uru w'agaciro Ethiopia na seba nahevye kubwawe numva mu mutima ndaturika ndarira bagira ikibazo c'igituma ndize ndahora mukavuga mana kumbe ndafise agaciro ico kintu ufite ryari rije nkarishasha mugana rimaze kuryumva cambaho rero nziko Ethiopia na seba Imana yahevye ku bwanje ndagenda nanatsa hama gusa nari mfise muri ubwo buzima bwo kungunga hariho nari mfise umuonkre Igitega abana biwe barakunda kumbarira ngo wige ngo uzocuza kuba muhira nibo bantu amafamiye bose nibo bantu bamfashije kuva mu nzu nitsi saha tubana n'umukuzine umwe muri abo twabana hama baranyigisha gakiza baranyigisha ijambo ry'Imana baranyigisha gusenga tukajana gutembera mu bandi bana canke mu bagenzi babo bakababwira bati uyu ni umukuzine wacu mugace nka cyangwa bani kibazo none kubera iki bimaramaza kubera iki baparvena kubera iki baparvena kumva bonyiyegereza kandi nanje ndabatera isoni umva nari menyereye bya bindi byo kuja mu nzu hama petit à petit ndabivamwo uwo mukuzine tubana aragira mariage turabana niyo haje umushitsi nkamuzimana muga bya bindi byo mu cumba ntibirahera nkabazimana meje kubazimana cyane nigira mu gitanda rimwe umushinga nawe wiwe arampamagara arambaza ati ufise ikibazo nyabaki kuko urumva wona vyarazi nta na kimwe none je ndakwihweje kenshi kubera iki wewe uzimanya abashitsi ucugenda none abantu biyumvira yuko tukurya umutima dore yaje nyene numva nogenda arambarira ati plus jamais bicitwa ino munsi tukibana muri iyi nzu ntuzosubire guhunga abantu
hama mugabo urumva arya kameremere kugira iguheremwo birago agaca antumye agaca ambwira ati ucuzana na gwawe boza nifana ucuzana na gwawe urumva nene antuko yizanye nuje kwinywera mu cumba Imana ibahezagire cyane baranyigisha kwiyakira ndabibamwo ubu rero ndashima Imana aho bigeze baranyigishije gusenga baranyigisha gusoma ijambo ry'Imana baranyigisha kuba jewe nyene iyo famille ego hama mbadanije gato nkiheza ishure ndifura je muhira ngiheza ishure nibuka ko twajanye n'abandi bagenzi banje babiri gusaba akazi ahantu hama tugiye gusaba akazi hari muri hoteli kanaka bo baca baba twumvise ko bakeneye abakozi je nari ndabizi ko nkora je nari ndabizi ko muhira nteka nkoropa mesura urumva harageze igenda yadapta plus uko imyaka ihera niko hakira hama umwe arababara ati muzogaruke lendi uwo munsi setemere credit umunsi twagenda ati muzogaruke lendi hama nanje uwo mupapa carambaza mu bukwa neza ntange ati none gasha nka utagira amaboko ubu umuntu yo guhakazi we wokora ari nyabaki numva ndababaye ntashe niho rero naciye mfata umwanzuro wuko naho ndiko ndiga amashuri jewe nzokora ivy'iwanje naho rero cenda bihere none wavuze yuko wize wahegereje kuri imanite hama kuri imanite hama uturahagarika oya je narize ndaheza imanite mu nyuma nca ndiga universite gusa universite nca niga imyaka 2 sinashoboye guheza impamvu ntahejeje si ntiyavuye kuri jewe cyangwa kuvuga ngo nabuze minervare si jewe batoya banje nakubwiye ndifura harageze igihe umuvyeyi wanje akazi kiwe karahera abaca baoblige kwikorera utwo tuntu nyene kugira mfate ikibazo c'abatoya banje mu ntoki bariga baramwe baraheza uwo twagiranye accident uwo mwaka yahejeje universite nabatoya biwe rero bari nyuma bariko bariga après yabo ndashaka kuzoheza umwaka usigaye none rero wambwiye nashaka tuganirize wumva numvise gene wiyakiriye ko hari famille yagufashije kandi Imana ibahezagire nukuri umuntu ari mu kibazo ntaronka umuntu amufata amaboko biroroshe ko umuntu atakara turashimiye abo bantu bagufashije ntamanagira ngo tubwire ni gute wiyumvire gutangura kugira ibikorwa byawe uko ni benshi iyo bahuye n'ingorane usanga baca bihebura bakabona umenga nta buzima ndetse n'abakomeye bakwije amaguru bakwije amaboko ugasanga ntibashaka gukora ukabona umengo nta vyumviro bogira wewe ni giki cyaguteye intege ni gute wiyumviriye gutangura ibikorwa byawe je papa nani fisi jambo yahora akunda kumbwira abona ama circonstances ndimwo nyene gusa naho ntabimora hajye umuvyeyi arabona yarakunda kumbera ijambo ngo malgré tout uri imfura je rero ndanka gusaba je hako no gusaba yuko ego igihe nshonje no shora ngira peut-être nko gusaba yukurya muga ko no gusaba yumfasha wo mpumutahe nubwo buzima nakuriyemwo nyene numva ari byo vyiyumviro mfise kandi nuko kuntu nagiye iryo rimwe gusaba akazi bakambarira ko ntagira amaboko ataco nokora numva rero jewe nkwiye kuba jewe nyene kandi narumva ko basi kwa kuntu nabayeho menga ndasuzuguritse narumva nakube nabwirwa n'abantu batandukanye ko ataco nzovamo narumva nkeneye kukivamo mu kugirira ikimazi umuntu runaka kandi narumva ko kugira nk'umuntu ndamuhari uko nakotse Imana n'ukuri guhezagira hanyuma none kubona ucika ukuboko umukobwa mwiza ntivyagize bikomeretsa umutima wawe kuko hariho abantu bashikirwa n'ubuzima bakaca biyanka bakaca bacika intege wewe ntiwigeze ucika intege muri ico gihe bikiba imyaka yo kwiyumvira ivyo nta yari muga plus uko umuntu akura aragenda arahura n'utuntu runaka harageze igihe ndavyiyumvira bivanye n'abantu tugenda turahura mu buzima bon narize ishure ndariheza hama ndarihejeje hariho guheza ishure
umuntu aravuga ati ndiga nzoheza swate nzokora akazi ngire foyer canke nzokwiga nzoheza nzogira foyer hama ndonka akazi bo bivana rero iyo ma circonstances yose narayaciyemwo mugabo ugaca usanga abantu mugenda murapfa ya anomali ufise ntarindi kosa mupfuye mugaca mupfa iyo anomali ubufise swate ugasanga umuntu mwenyewe murabifuye kandi ubasikosa uzokosora canke famille yabo none waragenze urabura abandi bakobwa ntaco muba amahoro ntaco igihe kigeze Imana irafise ukundi kuntu kwayibikora ubwa mbere vyarankomeretsa bikankomeretsa nkavuga Mana kubera iki Mana kwikinone wahisemo jewe mu bantu bose ukabona kungira ukuye ubona amajambo menshi ariko jusqu'à maintenant ndamahoro ico igihe ujya muntu agiye ntabariwe bisigura ko nigihe wari kugira iyo anomali mwarabanye yari kuguta canke naho hariho ibindi bintu uzobamwo muri kazoza ntawuzi ejo hiwe ugasanga ivyo bintu ntari capable Imana yo hari imbere bitubonera ibindi bintu atazosupa nico gituma rero ubundi amahoro ntegerezwa gukora nta ntege binje nuko nzi ko inshuro x nzohura n'umuntu nawe avuga ati uyu muntu ndabisi ndamusuporta uko nyene nkuko abavyeyi basha kunsuporta hanyuma ni gute none mwe wahuye na Patrick Ngoga kugira ngo protege Patrick twahuye mu buryo butangaje hahandi ubona ko ari inyishu y'Imana inyishu y'Imana natwe tugomba kuyiharurira igihe ngo irateba Imana irafise umunsi utazokwibuka no ko wari waragize narigeze kubonana umuntu umwe yigeze kuba ari umusoda ndamubona na proteze papa ni yari capable kungurira proteze na kuko yarigeze kuyibaza muri 2003 muri Afrique du Sud badusavye 3 millions 500 ni yari capable kuboneka bivanye n'umuryango umuntu abavamwo gusa narasenga mu masengesho aciye bugufi Mana urazoma nanje ka kantu nabonana naka iryo sengesho ndarimana nk'imyaka 6 ndabona kumenga Imana yashimye ko mbaho ntakafise cyane ariheba hama maze kuriheba ndashima Imana kwisengesho ritabora nababwiye ko mba ku mukuzine ni kwibarabara aho hepfo muri sisi mu Ngagara hama nibuka uwo munsi hari ku mugoroba je nkaba ndi muri douche mugabo amayinite y'amatara arahera hari gihe bari bagikoresha amakashi power tukayagura hama barampamagara hari igihe usanga tubana muhira turi benshi cyane mugabo igihe usanga ngira hari umuntu abakubangukira guhamagara kandi atamutima mubi urimo umupapa muhira aca arampamagara ati ingo ntiyarazi ivyo ndimo canda ndaza jene basi sinari bwahetse kwitegura mugabo ndoga bisanzwe ndagenda nireka ayo mayinite ndayazane ko dufise abashitsi hama ibindi ndagaruka kubibandanya acara nambaza ati wari muri douche ntega ati ntiwari bwaheze oyaye cangaruka ngo genda uheze ngo ko turi hanze ngo ntaco uguraga nta mu 18h gutyo 18h30 mugabo sinarinzi ko ari wo munsi wanje wo guhura na Patrick hama candagenda yamayine mukadavuga none naje nguma muri ibi deja naho ndiko nditegura ntihabona reka basinje ko yazana hama ndagaruka ndaduga haruguru yacu ndayatora hama ndamanuka nkimanuka njabutse barabara duhura n'umuntu ari mu modoka ntazi acara ahagaze arambaza ngo bite ni sawa ngo bahe ndavuga nti uyu muntu nina namubesha ejo azoba hazi reka ngo menda mubwize ukuri kandi n'ibindakene mugabo urumva umuntu w'umupapa utazi arateye amakenga ca ndamubwira mbajya hepfo ndahamwereka ngo none ngo kubera iki ngo utagira proteze uyu mugabo umuntu sigeragezwa ndamubwira na inzogirondera kuko si kenshi nakunze umuntu abona ubukene bw'iwanje nca ndamubwira nti nzogirondera arambarira uri muri procedure yo kuyirondera canke wagize ikibazo c'amahera hazoboneka
nyene ndamwishura nyene ibintu biri bizarre kuko nabona n'umugabo mu nyuma acarambarira ati mbwiza ukuri nta mahera ufise mbwira yego canke oya muri uyu mwanya nta yahari mugabo azoboneka nakubajije ego canke oya naranamugoye carambwira aca ndamara nti ntayo fise cambwira ngo urafise ngo telefone ngaho ntice ntayo nzanye ngo nge basi ngo ndakwandikira nimero yanje turabura agakaramu acaramba ati yifate ku mutwe ca ndayifata ku mutwe n'ubu ndayibuka mugabo ca ndabaza nshitse muhira ca ndabaza uwo mupapa nyene wo muhira none ahaye nyene anshiriramo nyamayinite umuntu yambariye yitwa Patrick Ngoga uramuzi atekana wenze ca mbaza uwo mu mama atama ngo Patrick ngo tagira uko ngo ufise ubumuga bw'ukuguru ngo n'umwana mwiza ngo araza kudufasha nawe yagakora muri kine muri kira ngo araza kudufasha ivya kine ngo akora ama protege bya bintu gabiri seri hama nca ndamwe ntiyambariye nzogende hano hama ndagenda nkimubona arampima amaze kumpima proteze gusa biragora caje mu vya covid biramutwara umwanya muremure nk'umwaka kubera ibyo vya covid mugabo arabikora arayingabira arayimpa ko kado n'ukuri Imana imuhezagire umutima wanje uranezerwa cyane ku buryo bw'uko yankoreye yarandenze ndamaramara gusubira kugaruka n'umuntu ntashiriye amahera n'ingene nzizizine mu nyuma arambaza ati mbe wemaze kubona kenshi proteze yagiye yarandenze ngo exactement ngo urabona ko wakuze waciye uvyibo hama proteze ndagaruka barayinkorera yagusa kandi n'ubwa gatatu iragira ikibazo barayinkorera narafuwa pase yarashoboye kuba indoka ndagaruka barayinkorera ntana ya déplacement yansavye uretse ko nayo naza ko nayo yayandisha Imana imuhezagire cyane Patrick vraiment ibikorwa byiza cyane Imana imuha umugisha amen amen ego nukuri kandi yagize neza urabona ko ubuye atari ko gusa kudasa n'ukundi ntawubona ko ufise ugenda n'ubumuga Patrick Ngoga nukuri Imana yo mwijuru imuhezagire cyane gose none wewe uvuze rero ngo ibikorwa byawe ukora urashona uragira ibintu ama nape dotable ama couvrerie Bana biroroshe uraronka abakiriya byoroshe abakiriya baraboneka kuko ndi kumwe n'uwundi mu mama nawe afise ubumuga bw'amaguru ni mama ndamufata nka mama wanje ni nka mama wanje yarankunze yarabimfashije yarabinyigishije nta kintu na kimwe yansabye numva nkozwe ko cyane hama kandi n'ukuri gendoza kubagendera ndabi byo mukora n'ukuri nabo bantu bose n'ukuri mukenera utuntu ni byiza gushigikira abantu nk'aba urumva ko bafise ikimazi kinini kandi kugira ngo bumve ko nabo bashigikiwe n'abantu benshi rero ni byiza ko mubagendera abashaka gushonesha abashaka gukoresha amasakoshi yabo ibirato byabo urumva ko muhawe ikaze rero no mufise ko bakora amakuvreri amanapto table umba nibikorwa byiza cyane nukuri ndagushimiye Imana iguhezagire cyane gose ego kiganiro rero cyacu reka tukigezetse ngaha hama kandi ndagusaba kugira ngo usengera abantu babanebwe kugira ngo Imana ibatabare abantu bo bagendana ubumuga bihevye bihebuye ubakomeze mu isengesho kuko babonye yuko wewe utunze umuryango atari n'amaraso atari nabo babyaye ariko ukumva ko tugushimiye kugira neza kwawe mwami turagushimiye ko watuzigamye ukaturinda ukatugwanira intambara zose zo tuzi n'izo tutazi tugushimiye mwami mwiza ko wemeye ko uwo munsi tukihari na cyane cyane tukivuga izina ryawe mwami Yesu ndakwinginze utugirire neza mwami uduhezagire ubugira kandi uduhe kumenya ukuri kwawe uduhe kuzura mwemu yera mwami ndasengeye abantu bose waremye mwami ntawe waremye kugihamana ntawe waremye nk'ingurukizi cyangwa icimeza ariko umwe wese wamuremeye umugambi wawe Mana uhezagire abantu bose mwami bakuremo